Aho urayibonekeza imicafu itandukanye iruhande y'ibikono vyagenewe gutabwamwo imicafu atari hake n'icibonekeza. Aho ni nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhagurukira ikibazo c'isuku rike gibonekeza ahatari hake mu gihugu c'u Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Ubu haribonekeza impinduka mu bice bitari bike. Nka hose mu gisagara hagati imicafu yarakuwe, vyahora vyibonekeza ko ihamara igihe kinini bitumwe n'imodoka zagenewe kwegeranya iyo micafu zaza kuyitora zatevye bivuye ku mvo zitandukanye nk'uko vyashikirizwa na bamwe mu bajeje kwegeranya iyo micafu. Iyiza imbere ni ikena ry'igitoro rimaze imisi ryibonekeza. Nubwo biruko ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu baridogera ayo mashirahamwe ajeje kwegeranya imicafu kuko kenshi usanga aza kuyitora iyo hageze ko barihisha amahera kandi atari ivyo bavuganye. Ahandi naho ugasanga abanyagihugu bariko barihishwa amahera atandukanye kandi atariko vyari bikwiye kugenda. Abakozi bajeje kugira isuku mu gisagara ca Bujumbura bo barabandanya akazi kabo ukuri kwamye ko gusukura igisagara, naho usanga bafise ibikoresho bidakwiye kugira barangure neza akazi kabo. Nubwo biruko mu gisagara ca Bujumbura baramenyesha ko ibikoresho bishasha vyabonetse mu ntumbero yo gutsimbataza isuku nk'uko vyashikirijwe na Jimi Ndayishimiye. Nubwo biruko mu makaritsiye amwamwe haracibonekeza imicafu, nkaho usanga yarakuwe mu mifurege itwara amazi igaca yegeranirizwa hafi y'iyo mifurege, bishobora gutuma iyo micafu isubira mu mifurege n'ingoga kuko imodoka zagenewe kwegeranya iyo micafu ziza kuyitora zitevye. Ndetse no muri izo modoka nyene haribonekeza zimwe zimwe usanga zishaje, ibituma iyo micafu igenda irakoroka mu gihe bariko barayitwara. Hari namwe mu banyagihugu usanga iyo micafu bayiganirije hamwe bagaca bahitamo kuyiturira. Ahanini iyo micafu usanga igizwe n'amababi ava ku biti bitandukanye.